Janine. Iyo wabashana. Janine yari afise umutwaro wo mu rugo. Umushinga nawe we byasa nuko yamutaye hari haheze nk'umwaka adataha muhira. Yararongoye uwundi mugore. Kandi na mama uwo mushinga nawe wiwe yarihakana nyina yamuvyaye. Akavuga yuko atari mama wiwe, akavuga inamko yo kumuhabara wiwe kari we mama wiwe. Acaraza ngaha anye Janine muramusengera umubwira ati nyuma y'amezi 2 urugo bizoba vyahindutse. Nyuma amezi 2 igitangaza nuko uwo musinye navuye ngaha yasanze umushinga nawe wiwe yaje by fire. Aragaruka mu rugo arasaba imbabazi uwo mushinga nawe wiwe bari kumwe kandi na wa muhabara yaramuhevye. Nakumwibuka sinamwibuka naragukumbuye cyane naragusengeye cyane nagenda koza nakida gushira mu kibido nagize gute mu gusengera mama ucurangira ati ako ibyo ni ibintu bitugose bira mugenza wawe ibyo ni ibintu bituko bito hama ntugatanga nabwo mutima cyo kwizera birahera hamwe kusengera cyumva ati mpamazina y'umugabo wawe n'izina y'wawe shise ugatanga ibintu byose amena likimye kiza ko we yahetse fan kuvagenda akina kimevuga ati abasari wanje yabonye nakavuga ati ngo ndima mu buronzi mfamaso ariko nshitseho ngo nifana na imana atahora yimbo atana kimwe navuga ati byo bintu ngiye wanga kabisa ngashira kwizera birahera ngeze muri ntabira mama umutwaro wanje natanze aho narindi arine yanjanye nemeye gutfanya mu birahetse turasenga na mama habiri twava mu nzira ubu rero ni Amina muhira pe ni Amina muhira amashwesta ngiye no umugabo amaze gutumbera ahandi aragoye kugarura kuruta impene yataye umurongo. Hama araje abyiwe ijambo ngo icyo ni kibazo gito. Aro nibaza ko wewe nimba ikiwe nacise gito icyo cyane ndacita gato. Amen. Gito umuntu atambira ngo zana amazina nanda yo zibraha ndaheje kugira ngo naratwaye tumusoze ya ijambo ku mazina aragarutse utahora mu asito amuha agasito gakanye tu wahora mwihakana ari ijambo yavuze iyo umuntu avuze ngo ni Amina abakubwiye ngo biruzuye. Oh my God, Amina ni Amina nyine ushobora ngo ni ndiyo nimba Imana yarakoze ndabona ikibazo cyawe. Pardon, ari ibintu Imana ikirangira ngo Joshua iyo ku muti bandise date d'expiration uramenya ngo ni le 12/11 yuko ari 12/11 miracle le 12/11 yuko ari date d'expiration, right? Amen. Ariko iyo batandise date bandise umwaka wa expiration uramenya ngo umwaka wa expiration none urasikirangira ngo uko kimeze uko ariko kose 2019 ni date d'expiration no mwaka wa expiration.